umwanya wo kumurindira ugira shike en plus ujya mu papa ujya mu papa yupi ujya bagiranye ijya anniversaire bajya bagize batinze muri Morogo ujya mu papa ntabwo akorera ngaha mu Burundi akorera mu bihugu byo hanze nimba ntibeshi menga akorana na Union Européenne Centre Afrique ibintu by'uko naho nyene ni wa muntu ugira ngo umutore yafashe indege arico kimuzanye cyonyene urumva rero nabyo bica bihurirana Fernando d'après ivyo yambwiye ati jewe aba bantu twari twaramaze kuvugana ikintu kijanye n'akazi ariko ntibari bwa improving bemere yuko nzoba ndahari so babimbwiye ubu ku munota wa nyuma ko ariho nzobandi so ino muziki tuyikora tuyironderamo amafaranga ntabwo kwiryohera byo kwiryohera byaraheze byo tuzogira imiryango tuzogira ikintu tuza kumubwira ngo jengo ni generalirimvye indirimbiye ni so umuntu wese rero nibaza yuko apart yo bakunda umuziki araraba mbega na intérêt kuri we afise ni yahe so rero numva ko biri normal kuba yarafise akazi hama akagenda agakora akazi indirimbo yarasohotse kandi abantu bayakiriye neza ego yes hariho message nyuma nabaza ko twosoma ko kasha tubandanya ni ku ndirimbo yawe rewe nakuzanye isezerano c'est juste parce que dufise ibibazo byinshi turiko tubaza n'abakunzi bo mu Groove muzika cyane wewe ku giti cawe nka Gusu canke Melanine Imana shime ko waje ibibazo bike twakiyene baza yuko biri muri globalité bashoye kuronka idée générale y'ivyo bashaka kumenya ako kandi hano hari umusore sinzi ko umusore canke inkumi yanitse avuga ngo mundamukize Melanine Boy hama mumumbarize ati ko indirimbo uriko uraduha zigomba kugenda kumwe zigashaka gusa nawe niko ngo wowe ubibona mbega ntabwo ufise ko bizohava bica career yawe nibaza yuko abantu dufise ugutwi gutandukanye je ugerageje kumviriza indirimbo zanje yaba Elena yaba No Force in Love yaba Isezerano nta ndirimbo nimwe isa n'iyindi nta ndirimbo nimwe isa n'iyindi ariko ikintu novuga nuko twese turi njana yitwa Afrobeat niyo njana igezweho ikiba gisigaye no gutandukanya mbega nkora Afrozouk mbega nkora Afrontare mbega nkora mugabo ikintu cyose kiguma kigaruka ni hehe ni muri Afrobeat kandi nibaza ko umuntu wese nk'umuririmbyi mwiza ategereza kugira signature abaririmbyi benshi byagiye binanira n'abantu bajana nibije ugasanga nimba yumvise iki adumbukiyemo nimba yumvise kiriya adumbukiyemo or que hari ikintu abantu bamukundiye ya originalité yiwe uno musi je ndiko ngerageza gukora umuziki udapfa indirimbo zamaho ntabwo ari trending song ni hit song ndiko ngerageza gukora ya ndirimbo ushobora kumviriza uri kumwe n'abavyeyi bawe nibiki urumva rero nibaza yuko umumu wese abafise ukuntu abona ibintu ndamushimire cyane ariko nibaza yuko je ku ruhande rwanje nta kibazo ntacyo biteye tiri uri kurakora indirimbo za CNC ntabwo ari za CNC kubera ko hajya mu Burundi ibintu biracoroshe nuko tutarashika ku yindi ntambwe abandi bagezeho hari ingeso izi singeso hari ingeso zitaraza ngaha mu Burundi kumbure boca bafungurwa rukagose zitangwe gushika yes ngo Sali Black FM ni Juma ndamukiza Melanine Boy ndakwemera sana nta mpamvu yo kubihisha uri Morogo kabisa no kugushimira kuri new song imeze neza waduye kabisa akabazo kanje hajya uri mu rukundo iri nayo imeze gutega bro acavuga ngo numuhungu abimbagije n'umuhungu yitwa Juma uko nyene ni logo ya acavuga ngo hajya uri mu rukundo nande acaratwenga iryo nibanga ryanje je ushitse ngana narababwiye uri umu artiste kirazira ku making public je ndarinzi kuza byaraheze oya ikindi kintu naco mbega ko yibagira ko yavuze ko indirimbo Isezerano azoririmbira umuntu wiwe yaririmbiye ubudahari ngaha hagutuye twifatana kandi last time twari kumwe ngaha turiko turabivuga nako tuvuga duti ni kubera iki yumviriye No Forcing Love akavaho akagenda aha hanyuma kandi turasubira inyuma kuri mugenzi wiwe Fernando Belisima yaririmbiye umutambukanyi wiwe biragenda neza ni kubera iki yumviriye nawe ko Isezerano ashobora kuririmbira umuntu wiwe malgré ko tudashobora kumumenya ubu naho ntawe uretse ugwikekwe je ugira umbeshere Juma ntabwo navuze ngo ntawe okay gusa nakubwiye ati je ibintu byanje ntabwo ndabishira public swat ashobora kuba hari cyangwa akaba adahari
kimwe muri ivyo urumva rero ubwo boca bamuroga no ngenda mu forcing kuba hari love. ariho ariko ntiharagiraho mu mumenya niyo nyishu numva Anyway, ntaco kwa kilanswa Yeah. felicitation kuri 1 million views mu mezi Yeah. atatu kuri YouTube channel iriko video zingahe Zingahe yari vya- video yawe ya kabiri igiye ari video, ni visualize. visualize plutôt Ibaze kuri YouTube channel ifise 32 mu ma video atandatu gusa vraiment amashugo yawe ya kandi na last time Asante twarabivuze turavuga ati ibi bintu twaheruka kubibona kera Kera cyane sana. aho umuntu ashobora kuza afise indirimbo yiwe imwe akaba afise subscribers ibihumbi birenga 50 ndavyibuka ino indirimbo Elena ni igisohoka umuvuduko vraiment udasanzwe ni ikintu cerekana yuko muri mu bantu kandi babakunda kandi babashigikira aho mwaba muri hose kuko ugiye kuraba kuri konti ya Willow Muzika yaduze cane ariko kandi n'inyuma yaho umwe wese agiye gukora ku gatwe kiwe n'ubundi byabandanije biri ku muvuduko umwe ni ikintu cerekana yuko batakunda ahubwo umuntu umwe ahubwo barakunda n'ibibavamwo apana mwebwe ahubwo n'ibibavamwo byose babikunda so ni ibintu byo kubakeza cyane kuko twabiheruka kera cyane yes ariko kandi ku rundi ruhande indirimbo Isezerano irasohotse dusangize idée générale muri rusange iminota mike dusigaranye kubera iki indirimbo Isezerano inyuma ya Melanie inyuma ya No Forcing Love. Bon, No Forcing Love ni indirimbo irimo agahinda kenshi n'umubabaro mwinshi kandi iyo uriko uraririmba uraraba marketplace urumva ni indirimbo iryoshe ariko uri mu bafana baba baryoheye mugume ngo bari triste bayiririmba bababaye kandi n'indirimbo ntashobora simba numva umengo none ayirimba kuri stage mugabo sishobora kuvaho ahubwo utanayiririmbye mu bipfu urumva barambira ati dushaka indirimbo nini rero jewe nk'iciyumvira gukora indirimbo navuze ati reka nkora akaririmbo k'urukundo akaririmbo gashobora gukora abantu bose yaba generation izi canka yaba abubakanye yaba batarabubakana mugabo niyumvirire muri like muri side zose urumva hama ndavuga ati reka nicare nandika akaririmbo yes nandika indirimbo yitwa Isezerano akenshi Jesse nkunda gusesha indirimbo nakoze n'ubuzima bwanje kuko ubuzima bwanje ni buto cyane niboro icyo ubwandika ibyo mvuga ngo mbwira abantu no ariyo n'abafise munini cyane bavuze ngo bandike yes urumva osha na album urumva bivamo rero iyo uriko uragerageza gukora aho dutambukira mu bantu ikibano kabona abantu ukuntu babayeho imibereho inkundo z'abandi ko zigenda n'utagira inka arabona aho zitaha ukishira mu kibanza même si la supposition ngo ya miri force akantu ko kwishira mu kibanza indirimbo irasohotse inyuma y'iminsi 3 ifise 171 bro twavuye kuri saa 60 exactly twinje ngaye kuri saa 60 uri ku 171 na Kim tubwiye strategy uri kurakoresha n'abandi bacumbireho basi turabiko n'abandi bomera nkawe bon je nibaza yuko nta strategy novuga ku ruhande rwanje ngo yotuma abantu baza kuraba ibintu byanje ariko ico ngerageza gukora ngerageza gutanga bya bintu vyiza urumva nimane ko ndakubwira gutanga bya bintu vyiza bya bintu umuntu wese yumvise aza kugira yo envie yo gushira kuri stat kugira na mugenzi wiwe yumviriza iyo ndirimbo hama ikindi naco kugerageza gukora ibintu bidapfa nivyo no munsi abantu tuko turagerageza kwirengagiza ugerageza umviriza indirimbo zose zagiye ziravugwa cyane ngaha mu Burundi ni indirimbo usanga ziri ku muvuduko udasanzwe ari ugasanga inyuma y'ukwezi nyuma y'amezi abiri iyo ndirimbo ntayo kicumva urantahora cyane ugasanga aranose nk'ikiraka par exemple nk'imbere y'umukuru w'igihugu cyane nk'imbere y'abantu biyubashe akaburi ivyo aririmba kandi ari umustar ari hit urumva kubera iki context y'indirimbo ziwe afise hari ahantu ashika bikamugora urumva birashika rero ngerageza gukora indirimbo abantu bose baba bifuza kumva ego Imana imfashije inshoboje no guma yaktualize ubwenge bwanje nivyo nifuza ego twitegeye indirimbo ryari ko tumaze kubona ko uri kuratumenyereza umuvuduko wa mezi 3 2 3 kumwe twitegeye indirimbo ryari jewe kenshi sinkunda gutanga ama promises kubera ko amasezerano kenshi ari gihe
kandi we yarimvye isezerano rije yes des fois uratana nanje mu isezerano natanze harimo nakabaza nabajije naravuze ati mbega ni nabafise imyaka 100 amaso atakibona amenyo yaraheze akijya kagori bitagikunda tuzoba turi kumwe yes genda guhisezerano mugabo nawe ndakubaza n'iryo sezerano nanje uzomfasha kurigumana vois rero nibaza yuko isezerano nanje abafana bomfasha no kuguma banyereka ko bariko barankwirikirana au fur et à mesure ku munsi ko uko bwije nibo nkorera nibo dukorera nibo batuma turonka umukate so nibaza yuko mu gihe ibikorwa vyanje bazoye ko baravyakira neza ni back to back yes akabazo k'amatsiko we love muzika nivyo muracari kumwe hama we nawe urikura ko indimbo ku ruhande rwa mino misi nkuko na Fernande kakora indimbo ze mino misi utegekanya ryari canke imiryango iruguruye kubo gukena kugira ngo mukorane show wewe ku gatwe kawe gusa yes imiryango iruguruye kubera ko deja twaramaze gutangura ndamaze gukorana n'amagaba ndamaze gukora makiames hari n'abandi benshi ko barandondera ku ruhande rwanje nibaza ko nubwo abantu batabitahura twe turi muri business kubera ko uno munsi je umuntu anje kundondera gatwe ko wanje hariho bill ndamuha aje arondera love music urumva baje kurondera ikintu kinini ya cyane bifwade y'amahera twari kuronka so nibaza yuko nibi biriko biradufasha kugira ngo n'ibintu byacu vya avance cyane yego entreta la fois passée sinzi ko ari waserukira amagaba canke bari nka vice president yaravuze ati iyi sama show yose mwokora hatarimwo Melanin Boy iyo show ntiryoha canke siyo ni muri iyo context wiyumvise gute inyuma yo gukorana nabo ariko kandi n'abantu bake ushobora guhereza produit yawe bagashima bakongera bakanashima n'inyuma yo gutanga kiri muri wewe wiyumvise gute ubonye ivyo bintu hanyuma kandi kumbure byarakuzaniye ikindi kintu canke byahereye juste hajya anyika hari umuntu yandika ibintu kugira nyine aryoshe stati hariho n'ubundi muziki aba artiste bagenzanje nkanze rero novuga yuko Jenny umvise neza kuko ndibuka n'umunsi dukora evenement muri arena nakoze full live nahavuye hamaze kuza nk'abantu nka batanu bambwira ati natwe dushaka kuzoza rero hari ikintu ukora ugasanga kuko aba artiste bagenzi banje sinda bacharginga ya mahera no mvuga ngo na mahera menshi cyane kubera ko umu artiste nanje jo nzomukenera mugabo uko biri kose ategeza kubaha nawe izina ryanje kubera kuba yahisemwe jewe nuko nanje abari byo mutiko ndakora kandi byiza cyane rero nibaza yuko ni ibintu bari biteye igomwe nubwo utashobora kubona feedback uyu munsi ejo canke igeje rero umuntu akurondera